Internet yihuta kandi itangwa n'ibigendajuru izwi ku izina rya Starlink yashitse mu Burundi. Ntirukira urukurukuru. Vyatangajwe n'ikigo ARCT kigenzura ivyo gutumatumanako amakuru mu Burundi hamwe na Elon Musk nyene Starlink ejo hahise itariki 24 z'uku kw'icenda. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwa 30 Rusama 2024 niryo ryari ryahaye uburenganzira ikigo Starlink ngo gikorere hani iwacu. Mbega uwo muhora wa Starlink uzokora gute? Bizogenda gute kuyironka? Ikizomarira abarundi n'Uburundi nikihe? Niyo nkuru ya mukuru tuzakurabira hamwe no munsi. Mwiriwe neza, ni David, nizeye ko meze neza. Kubijanye n'ibiciro, urubuga rwa Starlink rumenyesha ko ibikoresho bisabwa kugira ushobore gukoresha iyo internet bihera ku miliyoni w'amarundi bikagurwa rimwe rizima. Uhejeje kugura ibikoresho haba hasigaye kuri iyo internet buri kwezi, nayo ihindagurika bivanye n'umugwi urimo. No kuvuga nimba ari umuhano usanzwe canke ishirahamwe. Ico umuntu yomenya nuko make ashoboka ari ibihumbi 143 y'amarundi ku kwezi ku muhana. Kubibaza ko umuntu ayikoresha ari mu kibanza kimwe gusa mu nzu canke mu biro siko bimeze. Ngo hariho n'ibikoresho ngendanwa ugura ugashobora kuyikoresha aho ugeze hose mu gihugu cemera gukoresha iyo internet ariko. Mu gukoresha Starlink, Uburundi bwizeye kuvavanura na internet tanyaruka cane. Aherukira kugira urugendo mu Burundi, umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu yavuze ko abarundi bakoresha internet yo hasi cane. President Suluhu yibukije ko Burundi na Tanzania vyateye umukono mu 2019 ku masezerano yo guha internet Burundi. Ayo nayo yatuma ikigo ca Tanzania National Fiber Broadband Backbone giha internet ikigo BBS co mu Burundi. Uwo muhora bita bande passante ufise ubushobozi bwa giga 100. Ikibabaje ngo muri izo 100 Uburundi bukoresha giga 2.6 gusa. Aho Starlink itandukaniye rero n'indi mihora itanga internet biciye ku bigendajuru bizunguruka hejuru y'umubumbe w'isi. Iyindi mihora ikoresha internet ica musi bimwe bita fibre optique. Kugeza ubu hari bigendajuru bishika ibihumbi 6 biri mu kirere. Ishirahamwe SpaceX ritegura kuzokongereza ivyo bigendajuru gushika ku gitigiri c'ibihumbi 42. Mwomenya ko muri Afrika, Nigeria n'u Rwanda arivyo bihugu vyonyene vyatanguye kuyikoresha ku mugaragaro. Uburundi kibaye igihugu ca 11 muri Afrika gikoresha Starlink. Hari rero umwanditsi wa Iris yatanze inyungu 4 Uburundi bushobora kungukira mu gukoresha Starlink. Internet inyaruka cane, ishobora gufasha cane aberekana amasanamu canke bakinira ku rubuga ikibiriraho, streaming na online gaming. Igafasha kandi abarungika ama video n'abahamagara bakoresheje internet. Iyo internet kandi ishobora kugera mu turere twa kure aho imihora ya internet ikoresha itsinga yari isanzwe idashika kubera Starlink yoyo ikoresha ubuhinga bw'ibigendajuru. Ikindi nuko izokongereza uguhiganwa mu gukora bishasha mu rwego rwo gutumatumanako amakuru. Ayo ngo yobara amahigwe adasanzwe ku barundi. Rimwe na rimwe bapfa gukoresha internet yikwega itangwa n'amashirahamwe yo mu Burundi kubera ko atakundi bo bigenza. Hejuru y'ivyo vyose ngo hazocakurikira iterambere ry'imibereho n'ubutunzi bivuye mu buryo butandukanye. Gukoresha internet mu gutanga inyigisho mu mashure, guteza imbere ubufasha bwo kwa muganga, hamwe rero nuko umurindi w'abikorera utwabo bakoresheje internet uzokwiyongera. Ngo n'ibikorwa vya leta bizoca vyihuta kurusha. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Inyuma yuko hari abanyamahanga 3 baherutse kuronswa ubwene gihugu bw'Uburundi, yaga iratwibutsa ibisabwa kugira umunyamahanga aronswa ubwene gihugu bw'Uburundi. Ubufise n'imiburiburi imyaka 21 canke nimba uwo muntu ari umwana, ico gihe abarika busaba mu mwanya umwe n'abavyeyi biwe bose bafise iyo myaka kuduga. Ubufise imibereho myiza kandi atacaha kikwagira, uvuga ururimi rw'ikirundi, uba mu Burundi kandi ukaba uhafise n'ibintu hakorera. Ubu habaye imyaka n'imiburiburi 10
canke 5 nimba wubakanye n'umurundikazi n'ibindi. Ikindi twovuga ni mu gihe umukenyezi w'umunyamahanga aronka biciye mu bugeni ubwene gihugu bw'umushinga nahe wiwe w'umurundi abimenyesheje bisanzwe. Hagiye kuza harinjizwa abanyeshuri mu gisata c'ubuganga hisunzwe intara quota provinciaux kurya bisanzwe bikorwa mu mashuri y'akarorero. Ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana aho yariko yishura ku bibazo by'abakenguzamateka kuri uyu wa kabiri mu ntara ya Gitega. Urongoye inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yari yashikirije amakenga yiwe ngo bagumye binjiza abanyeshuri mu gisata c'ubuvuzi nkuko bisanzwe bimeze ubu, hari intara zosanga zitagira abaganga. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.